Uburere bugera kuri 46 nibwo bwatowemwo abagwaye akaranda k'ibihara vy'inkende bita Mpox mu burere 49 buri mu gihugu kuva itariki 5 z'ukwezi kwa mbere gushika uyu musi. Ni kuvuga ko 93% vy'utwo turere twose twatowemwo abarwayi bako karanda k'ibihara vy'inkende Mpox. Kubw'ishirahamwe UNICEF rero ivyo bitandukanye cyane nuko vyari bimeze mu mwaka uheze aho uturere 33 gusa ari two twarangwamwo akaranda ka Mpox mu gihugu cose. Nkuko bibandanya bishikirizwa n'iryo shirahamwe UNICEF mu cegeranyo ryashize ahabona kuri uyu wa 13/0 umwaka wa 2025 mu bantu bagera ibihumbi 335 bapimwa akaranda k'inkende kuva itariki 5 z'uku kwezi kwa mbere, abantu 1767 nibo basanganywe ako karanda k'ibihara vy'inkende. Kubw'ico cegeranyo ca UNICEF abana bari munsi y'imyaka 15 nibo bageramiwe cyane kurusha abandi, aho muri bo abamaze kwandura bagera ku rugero rwa 37%. Eka ngo n'abarenza gato iyo myaka bararwiriranye kuva mu ntango z'uyu mwaka. Gushika ubu UNICEF rimenyesha ko uturere tw'ubuvuzi two mu gisagara ca Bujumbura tuzi imbere mu turere turiko dutorwamwo abarwayi benshi bako karanda k'ibihara vy'inkende Mpox. Arico gituma iryo shirahamwe ribandanya kurushirizaho gusahiriza leta mu gutanga ivyankenerwa kugira ngo ako karanda gatuzwe.